Shalom, 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 shalom bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima. Mushobora kwibaza muti mbega uno munsi tuza kuganira kuki? Uyu munsi nashimye kugaruka ku maparuwasi amaze kugenwa na Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa kuva aje kuba umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ni Olivier Ntwari ngarutse kubera yagira ivyiza vyo muri Ekereziya, ndabahaye ikaze. Ku bataragira sabone ntimwibagire kuyigira. Iki kiganiro niyo caguhimbara, ntiwibagire kugisangiza abandi. Ubona ikiganiro ushaka ko twogutegurira naho, ntureke kucandika hano muri commentaire. Umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura araherutse guhimbaza imyaka 25 amaze ari umwepiskopi nk'uko twabibashikirije hano kuri Action Vibe TV. Imyaka 18 yayimaze ari umwepiskopi wa diyoseze ya Ngozi. Ubu akaba amaze imyaka 7 ari umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura. Action Vibe TV muri vyinshi amaze kurangura, ikaba yashatse kugaruka ku maparuwasi amaze kugena akukira diyoseze nkuru ya Bujumbura. Paruwase ya mbere yagenye akaba ari paruwase ya Gasura. Yayigenye kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2019. Ni paruwase yavyawe na paruwase ya Munanira. Akaba ariyo paruwase iri kure cane uvuye ku cicaro c'umwungere. Iyo paruwase yitiriwe abamaratiri b'i Buganda, ikaba ihana urubibe na paruwase ya Munanira hamwe na paruwase ya Kivoga. Patiri mukuru wayo wa mbere akaba yagenye Patiri Claver Ndayiragije. Paruwase igira kabiri yagenye akaba ari paruwase ya Rutongo. Ni paruwase yagenywe kw'igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2019. Niyo paruwase iri ahantu hambere hagoye kugenda. Ni paruwase yavyawe na paruwase Mutumba, ikaba yitiriwe umweranda Yohani Maria Vianney, ikaba ihana urubibe na paruwase Mutumba, Karinzi hamwe na Mayuyu. Patiri mukuru wayo wa mbere akaba ari Patiri Yakobo Ndayisenga. Paruwase igira gatatu ni paruwase Maramvya. Yagenywe kw'igenekerezo rya 3 kwezi kw'icumi umwaka wa 2020. Ni paruwase iri hariko haragukira igisagara ca Bujumbura, irenganye ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Ni paruwase yavyawe na paruwase Buterere, ikaba ihana urubibe na paruwase Kinama na paruwase ya Buterere. Ni paruwase yitiriwe Umushaha Mweranda wa Yezu. Patiri mukuru wayo wa mbere akaba ari Patiri Hermenegilde Ndikumasabo. Paruwase igira kane ni paruwase Kivoga Tenga. Yagenywe kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa 2020. Ni paruwase irabwa n'abapatiri bari mu muryango w'abapatiri b'abafransiskani. Ni paruwase yavyawe na paruwase ya Kinama, ikaba ihana urubibe na paruwase ikomokako hamwe na paruwase ya Mubimbi. Ni paruwase yitiriwe umweranda Francisco w'Iyasizi. Patiri mukuru wayo wa mbere yayiragijwe akaba ari Patiri Sergio Bigirimana wo muri uwo muryango w'abafransiskani. Paruwase igira gatanu ni paruwase ya Muberure. Yagenywe kw'igenekerezo rya 2 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2021. Ni paruwase yavyawe na paruwase Kamenge, ikaba ihana urubibe n'iyo paruwase nyene, paruwase ya Mubimbi hamwe na paruwase ya Rushubi. Ni paruwase yitiriwe umweranda Petero Umutumwa. Patiri mukuru wayo wa mbere akaba ari Patiri Pierre Sengiyumva, azwi cane mu gisata c'ingo n'imiryango. Paruwase igira gatandatu ni paruwase ya Kabezi. Yagenywe kw'igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2021. Ni paruwase iri hariko hagukira igisagara ca Bujumbura mu bumanuko bw'ico gisagara. Yavyawe na paruwase ya Mutumba. Ihana urubibe n'iyo paruwase hamwe na paruwase Karinzi na paruwase Ruziba. Yitiriwe umweranda Yohani Kirisostome. Patiri mukuru wayo wa mbere akaba ari Patiri Siliveri Ntasumba. Paruwase igira indwi akaba ari paruwase ya Kirombwe. Yagenywe kw'igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022. Ni paruwase yavyawe na paruwase ya Buhonga. Ihana urubibe na Buhonga, Mutangaside benshi bazi kwa Ntabona hamwe na Rushubi.
ikaba yitiriwe Yezu Munyakigongwe. Patiri mukuru wayo wa mbere akaba ari Patiri Sipiriyano Bizimana. Paruwase igira umunani ari nayo aheruka kugena ni paruwase ya Bugarama. Yayigenye kw'igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa 2024. Ni paruwase yavyawe na paruwase rya Rusera. Ihana urubibe na paruwase ya Muramvya, Mubimbi, Bukeye hamwe na rya Rusera. Yaragijwe Umweranda Monika. Patiri mukuru wayo wa mbere yagenywe akaba ari Patiri Maritino Nibitanga. Bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ngayo amaparuwase amaze kugenwa na nyenicubahiro Musenyeri Gervasi Banshimiye-Ubusa mu myaka 7 amaze ayoboye diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ikiboneka nuko aho igisagara ca Bujumbura kiriko kiragukira ariho hamaze kuboneka amaparuwase menshi mashasha. Ahandi naho akaba ari aho baba basengera kure. Ukaba waryohewe, ugire morale, ufyonde kuri j'aime kugira biduhe inguvu zo kubandanya tubazanira ivyiza vyo muri Ekereziya. Ndabakengurukire rero ko mwadukurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera ya kino kiganiro. Olivier Ntwari nariko ndakibashikiriza, tukazosubira mu bindi biganiro vyacu vyo hanyuma. Gira iteka, mubandanye muhezagirwa.